Mu izina rya Yesu ndabandanya n'igice ca kabiri co kuri ya ntahe nariko ndababwira yo kujabuka ca kiraro dusanga muri iki gitabo safari ya wateure. Igice ca kabiri rero naringeze tumaze kuva muri y'amazi, tumaze kuva kuri ca giti c'ikigegene cariko kiradufasha kujabuka. Tumaze gushika rero ku kiraro. Ico kiraro cari kiraro biboneka ko ari kiraro kikiri kibisi kitaruma, ariko duhagararako nyene tukaba duhagaze kitanyiganyiga kandi gikomeye. Hanyuma nababwiye mbona turi kumwe n'umugabo n'umwana, hama nyamugabo aca aragenda dusigana rero n'umwana. Uwo mugabo yasobanura Imana yampishuriye yuko ari nk'umumalayika aza araza gutabara igihe kigeze. Yaraje arantabara ankura kuri ca kigegene anshikana ku kiraro. Imana nihabwe icubahiro. Uwo mwana nawe Imana yaransobanuriye ati uwo mwana asobanura Mpwemu yera. Mpwemu yera niwe atumenyesha akatubwira ati igihe kigeze ngaha. Ndi ngaho rero kuri ico kiraro twashishikaye kugenda, ariko numva umunezero mwinshi cane kuko mbonye yuko umenga ubu unye rero urugendo ruri assuré. Urugendo ntirukinteye ubwoba cane, numva umenga ndafise ivyizigiro bikomeye cane yuko mbwirizwa gushika. Imana nishimwe. Hanyuma Imana yashishikaye kumpa amajambo no kumpishurira cane ku vyerekeye uwo muntu yanzanye aho hantu, uwo mumalayika. Imana iravuga ati naho umuntu aba ari mu bihe bikomeye bingana gute, ijambo ry'Imana yatwemeza neza rwose ko Imana itazoduhemukira, itazoduta. Nico gituma iturungikira umumalayika akaza akagutabara igihe kigeze. Imana nihabwe icubahiro. Kandi urya mwana nawe asobanura Mpwemu yera, nawe yambwiye ati raba ugira ushike, none tangura wiyumvira ingene uza gushika imbere wa mupasiteri hariya hakurya. Uriya mupasiteri hariya hakurya ndamugereranya n'umwami Yesu. None Yesu uza kumushika imbere umeze gute? Uzoba wambaye gute? Raba ko ibintu byose bimeze neza, ntuze uhave usanga umushitsi imbere uwo maramara. Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko dukwiye kuraba, tukaraba kugira ngo ntituzosange tumaramaye aho tuzoshikira imbere yiwe. Turavye mu gitabo ca Yohana wa kabiri igice ca mbere ku murongo w'8 haravuga ngo mwiyubare ntimuhombe ivy'ibikorwa mwakoze, ariko ngo muhabwe ingero itagabanije. Mu gitabo c'igiswahili niho habisobanura neza ijambo ngo mwiyubare. Mu giswahili havuga ngo jiangalieni nafsi zenu, ngo ni murabe imitima yanyu yuko imeze neza, kugira ngo ntimuzohave musanga mwohomba ivy'ibikorwa mwakoze. Nanje rero naciye ntangura niraba impuzu, ndiraba uko bimeze kugira ngo simpave nshika imbere yiwe ngo mpave maramara. Ijambo ry'Imana kandi ratubarira hajya mu gitabo ca Yohana wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 28 haravuga ngo n'ubu bana bato mugume muri we, kugira ngo niyahishurwa tuzoshira ubwoba, ntituzotetegwe turi imbere yiwe ahazozira. Birababaje gutetegwa, birababaje kumaramara. Natwe rero twirabe ntituzotetegwa imbere y'umwami wacu Yesu ahazozira.
ntituzotetegwa. Umuntu wese haba hageze, hari igihe hagera umuntu akiraba we ubwiwe, agakura amaso ku bari iruhande yiwe, agakura amaso kuri ba bandi yirirwa aravuga umwanya wose, ugakura amaso kuri vya bintu byama bigutwara umwanya, vya byashara vyawe, ugakura amaso kuri ya maproje ufise, ariko ukahindukira ukiraba uti mbega mpava mera gute ninashika imbere yiwe, mbega nza kuboneka gute. Imana ishimwe. Ibyo ni Mpwemu yera duhishurira, akavuga ati irabe, hari igihe hagera Bibiliya ikatwemera ko twiraba, ukaraba wewe ata wundi muntu w'iruhande. Mbega imvugo zawe zimeze gute? Mbega ibikorwa vyawe bimeze gute? Mbega vya bindi Yesu yambarira narabikoze? Mbega ivyanje biza ninapimwa ku munzane nza gusanga nshitse? Uhoraho adufashe cane kandi atugirire neza. Imana ishimwe, kuko umwami Yesu iyo aguhaye kwiraba aragusuzuma vy'ukuri, aca kwereka ati kirya ntikimeze neza, nkuko yanyeretse ati heraba ibifungo ntibifunze neza, heraba wambaye ishati uyihinduriye. Bene data bakunzi, ingenzi ziriko ziraja mw'ijuru zikwiye kumera gute? Wateure abatoranijwe bakwiye kumera ngwiki? Bibiliya ivuga ko abatoranijwe bameze ngwiki? Tukwiye gusa gute? Imana idufashe cane. Uravye mu gitabo c'Abikolosayi igice ca 3 ku murongo w'12 ukamanuka gushika ku murongo w'17, haratubwira ingene abantu batoranijwe n'Imana uko bakwiye kumera. Dusome mu izina rya Yesu. Abakolosayi igice ca 3 turahera ku murongo w'12, havuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe. Mbega urawambaye mugenzi nkunda? Mwambare umutima w'ineza. Mana ishimwe, uhora ugira neza. Mwambare ukwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi uragufise? Canke naho wambaye ukwibona, wambaye kumva abantu bose bakwiye kukunamira, aho ushitse bagakoma amashi, aho ushitse bakunama. Data wo twese dutabare. Abatoranijwe ntibameze uko, oya. Abatoranijwe Bibiliya iratubwira neza uko bakwiye kumera, ngo bafise umutima wo kwicisha bugufi, ngo kandi bafise gutekereza, ntibamana amahane, ntibamana ukwishira hejuru, ntibamana gutongana, ntibamana ngo bambaye ugutekereza, kandi bambaye kwihangana. Imana idufashe. Ngo mwihanganirana, no kuvuga iki? Wihanganira bene data bakugirira nabi, kandi na bene data uhora ugirira nabi nabo bakwihanganira. Muri uru rugendo turimwo hariho guterana inkokora, hariho gusitana, hariho ibintu urashobora gusanga bakoze nabi kandi utabishaka. Imana idufashe, iduhe kwihanganirana. Hari igihe ushaka kubwira umuntu ijambo ritoya kandi watacu uri kuravuga mu mutima, muga wewe rikamubabaza rimushikiriye kandi ari ijambo risanzwe. Nico gituma rero dukwiye kwihanganirana, kandi ngo muharirana. Si ukwihangana gusa, ukamuharira. Kera narinzi ngo umuntu ngo aharira umuntu kubera yamusabye ikigongwe. Oya, uramuharira naho atogusaba ikigongwe kubw'ineza yawe, kugira ngo ugire amahoro mu mutima wawe. Kuko nutamuharira nivyo kuruca uguma umwiyumvirako, nivyo kuruca uguma wiyumvira kuri ya majambo yakubwira, nivyo kuri, ariko ndakumenyesheje yuko ingaruka iza kugaruka kuri wewe. Wewe uzogwara hypertension, wewe uzogwara ingwara, uzogwara umutima, uzogwara estoma. Kubw'ibyo byose
kugira ngo wihe amahoro bikureye mubabarire vuga utujya ntazi icyo akora ntiyarakwiye kuvuga kujya ntiyarakwiye gukora kujya ni satani yamukoresheje Imana imubabarire nanjye ndamubabariye abantu batoranijwe n'Imana ngo iyo umuntu agize icyapfa n'uwundi baraharirana barababarirana barihanganirana kuko ibyo gupfa ntibibura ngo nk'uko umwami wacu yabahariye namwe mube ariko muharirana wikigeretse kuri ibyo byose ngo mwambara umugozi w'urukundo ngo niwe uzana gutungana Imana ishimwe umugozi w'urukundo niwe uzana gutungana abatoranijwe iyo Uhoraho atugirire neza atwambika urukundo kuko urukundo niwo mugozi uzana gutungana wonyine urukundo nirwo rutuma wihanganira umuntu urukundo nirwo rutuma naho umuntu yokugirira nawe utamuheba ego bushavura hakamara iminsi mutavugana gatoya mugabo ntumuheba urwara urukundo rugutuma kumurondera kandi Imana ihabwa icubahiro ibi byose nibyo umuntu araba yiraba mbega urukundo racari muri jewe mbega naka naramuhariye yo mbega narasabye imbabazi kwa naka mbega byarameze gute mbega ndaciye bugufi mbega ndacakunda Imana mbega ndacakunda bene data mbega ndagira neza ivyanje ndabisangira na bene data mbonye ubushonje sindamwirengagiza ibyo byose nibyo bituma umwambaro wawe utazogira agasembwa aho uzoshikira imbere y'Umwami Yesu nashimwe tugeze ku kiraro tugira dushike hageze aho umuntu yiraba ukareka kuraba iby'abandi bita kuraba mugenzi raba hirya raba ibikuraba senga niwisengera usengere bene data bandi kuko urugendo rwacu rugira rurangire haleluya rugira rurangire Kristo Yesu aratwiteze Kristo Yesu aratwiteze uzoboneka gute imbere yiwe nurabe ko ibyawe bitunganye wiyumvira ko uzoboneka gute imbere yiwe niwe hashika mbega uzomaramara canke uzosanganirwa canke uzonezerwa uzoshika utagira agasembwa Imana nishimwe ndagomba kandi twibukanye kwa nabona ko ari umupasiteri igihe nagiye ntangura urugendo rwo kujabuka wa mupasiteri yambwira ngo sinjabuke ngo amazi yo hava ntembana ngo amazi yo hava antwara ngapfira mu mazi namubwiye nti ntibishoboka ntukangumye sinshaka kuguma hano mbwirizwa kugenda inshuti mugenzi ibikuzubaza ni byinshi ibituma utabandanye mu rugendo ni byinshi hariho abantu bakubwira ngo ntabyo uzoshobora ubwo rugendo ntabwo uzoshobora mu bakizwa ntabyo uzoshobora babwira uti birashoboka sinshobora kuguma hano haleluya timbwirize kugenda data yaravuze ko azobana nanje kandi nibyo kuri amazi naho yoba menshi ati wowe ugumye kwizera ugumye kijya giti ntukirekure ntukirekure kuko kijya nyene nico ukwizera niko kuzotuma udatemba udahera ugumye Kristo abaguca intege ntibazobura baramyeho no kuva kera Paulo yaravuze igihe yagomba kuja kuvuga ubutumwa nawe nyene yarahuye n'abantu baramubwira ngo yaya ngo ntugende ngweka ngo gumaho ngo uhava n'ingorane oya ariko ntiyaretse kugenda gukora ibikorwa yavuze ati ngombe mpfire mu bikorwa nawe ntutinye intambara ntutinye intambara mu gitabo c'Abitesalonike ba mbere igice ca 3 ku murongo wa 3 turasoma ngo ntimunyiganyizwe n'amarushwa kuko ubwanyu muzi yuko ahico mwashiriweho ntimunyiganyizwe n'amarushwa
amarushwa nayo igihe gito, amarushwa azoza na Yesu yaraciye mu ngwane nyinshi cyane. Yarahuye n'abamutuka, yarahuye n'abamucokora. Natwe ntidutinye abaducokora. Gucokorwa ni kimwe mu njya z'umukristo. Turabinezerererwa iyo badutuka baduhoye Kristo, kuko tuzi ko umwami Yesu azobiduhera impera nitwihangana. Nawe mugenzi wihangane, aba bagutuka, aba bakugirira nabi wihangane. Mu rugendo nuko nyene, ariko Yesu muri kumwe kandi azoguha kunesha. Tunezerwe duhimbagwe yuko umwami wacu Yesu ari umuhande rwacu. Umuntu ntiyama mu ntambara mugenzi. Kiriya giti narakijabukiye ko amazi akubita imipfunda ibiki, ariko naragumye gushitsa aho Imana yabonye yuko hageze yuko umumarayika aza akanjabutsa akaca nterera ku kiraro. Nawe Yesu azokujabutsa, azogutereka ku kiraro, azokuvana muri ivyo urimo, azokuvana muri ivyo ubone yuko umenga ntushobora. Wowe ugumye kwizera, ugume muri Kristo Yesu. Yesu nawe azogutabara. Uzovuga ishimwe ry'Imana, uzotazira Imana, uzovuga ati nabonye gutabara kw'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Bene data bagenzi, tugira dushike, niwihangane, tugira dushike, kandi Yesu aratwiteze. Mwama dufashe. Ubu ni isaha yo kwiraba, ni isaha yo kuraba ibyawe. Kura amaso ku bandi, kura amaso ku bikwegereye, kura amaso kuri vya bindi, ariko ushira amaso kuri wewe. Ingendo zawe za buri munsi, ivyiyumviro vyo mu mutima wawe, umeze gute, ugenda gute? Yesu naduhezagire. Yaraye amajambo nagomba kuganira namwe bakunzi, nashize muri kino gitabo Safari ya Wateure. Ariko mu mpfunyapfunyo nagomba kwerekana yuko mu rugendo hariho abaguca intege bakubuza kujabuka, kandi hariho n'uruzi ruteye ubwoba, ubona ntuzi koga, none urahajabuka gute? Kubwiriza kugenda biragenda gute? Ntutinye, Yesu yavuze ngo azojana nawe. Hariho umumarayika naho utamubona wo gutera intambwe, Yesu ari kumwe nawe. Mu ruzi urahura n'imipfunda n'ibindi byose, ariko ugumye kwizera, ugumye kirya giti. Kandi niwashika ukabona ugira ushike, ukabona bariya abantu babandi nababwira, ya groupe y'abantu nabona bapfuye, nkabona ndabahamagara ngo bankwege, mugenzi, igiti kizogusubiza inyuma, ntuzoshika. Nukuvuga iki? Umaze kwiyumvira bapfuye, ukiyumvira babatagatifu, ukiyumvira bamwe bari barakijije, ukibona nobahamagara ngo hari ico bomfasha, uzoba utaye kwizera. Abapfuye ntacyo badufasha. Kristo Yesu wenyene. Haleluya. Uyo wenyene. Yesu nahabwa icubahiro. Hamwe n'ibikugerageza vyose, Yesu azogucira icanzo. Jambo ry'Imana rivuga ngo nta vyabagerageje bitari ico kwihanganira. Nuko rero ugume muri Kristo nawe azogutabara. Kandi Imana ishimwe, urugendo rwacu rugira rurangire. Nikanguye mbona yuko ikiraro kigira gihere, nikangura ndiko ndaraba, kuko hari hasigaye gatoyi ngasohoka, nkarengana ico kiraro. Yesu natwe aduhezagira, aduhana umugisha, tumenye ko inzira yacu igira ihere. Yesu wacu araje kudutora, turashitse. Nawe raba uza gushika umeze gute? Yesu mwami aguhezagire cane. Amen.